Mama we ndakwinginze ntarashavura cyane umbwire mwene izi message izi message z'iwanje wanyarizi wanje turezangi telefone ni kwa ucha ni wanje nubirize je ni byiza namushaka ubinga ba telefone umuntu abuzi wewe byiza namu morning my baby I miss you vyarizanye umviriza nimba ndiko ndahangayika mpangayikira umuryango wanje ugaca wicara ukaja mu buraya I'm telling you gitugiye gucakwisha kandi rene mutaronze urundi handi bwanje menye naze ko je ndi umuntu mubi iyo ugeze ku muryango wanje nta kimwe na kimwe cyo kumva ndakwinginze umbwire bikira bage umasha umbwire mwene izi message ushaka ndakubwira iki ikirenza aho ngiye gushaka ndakubwira nakubwiza message nzaba Jesse ziwanje ibintu kene bise ndakubwije ni nziza nawe nabikubwiye sindi kuna twenga nawe ntuzuye kundugiriza ico sinkeneye kuvuga cyane ngo nanone servo y'umwana nkeneye kumenya uyu muhungu ninde full stop bise ndakubwira nimba ibyo ndakubwira cyane kimwe kurumva nimba udashaka ibyo ndakubwira fata ibyo nyine hama jondeke kuvana gusigurira ngire ushaka ndose Jesse nkangwa n'imitoragara ndiko n'ubivyo kuravuga cyane ndiko uri kuravuga mu bivyo wanje ni fonde mu mutwe amatwi ntari kuri wewe I am for you uri kwibwira n'ivyo oyi ndabwira wewe umva aya maboko ntahezagiye kubwira cyo gukorako ucunga ivyo uvuga wa mugore we nimba ari abagabo batekereje ndimwo ariko ndikinyamaswa kiri gihindutse ubwo rero ubehange na jewe kandi kiri naco nitwibagire dose turimo nkeneye izi message nzande mbizana ndakubwira wewe inyamaswa wareka wagomba abana ntabyo birakora je nibindafata ibyo ushaka mama we akabigira akabizi kagimboga karitse ubwo rero uzige neza uzi neza ko amazi ari kumbabura kandi kindi naco agafa kaburu n'impongo ejo ndizo bihure nabi ibindi binaheze ninakura umwana ku ishuri turabisubira kandi sinza muri no shusho nkeneye sangi watoranije amakuru yose yerekanye izi message ataruko tonight is meant you sibavusha je nibinda uzomuje kurasa Muito bem nessa. Exato, Akara, mereka ke bawah. Ababyeyi barabakeneye. Ababyeyi, vuga aturen. Ababyeyi. Vuga. mubyeyi cyo ushize nari naherutse ngahaye so umutima umugabo kuza ndamukontrole vuga
ndamukoresha icyo ushaka ariko ababyeyi umutima mwampaye mbona usa nk'uwamushizemo nta kigenda mbona umenga atanguye kuza arangara abavyeyi bari bakubwiye kuzaza inyuma y'amezi 3 wararengeje niyo mpamvu ubona batariko biragororoka umuvyeyi narengeje gatoya nafatiwe n'ivy'akazi warafatiwe none urugo ntabwo rwatera ufatirwa ushaka iki shaka kunyongera uwundi muti kugira nsubire ndamuganze ucoce kibazo ca nyuma vuga shaka muvyeyi ko munyongera uwundi muti nkasubira kumwigarurira nkamuganze iye cose kibazo namuri kumwe vuga mbe witkande muri kumwe nauyo ikibazo kibazo cane ngira kubitunganya ngoma naguha umuti uzosikayo ucitse bimuhe umaze kubimuha izoba umunsi wa nyuma uzovuga wiganze ikintu cose uzovuga azocika umwana mu rugo abavyeyi bambogo ngomugorororugo akagapapuro uzogafata kanditse kw'izina ryiwe wenzeje ucufata aya mazi uyakoroge uyatekana amazi akazuyazi uhejeje ucumuha agapapuro ukavungure ucugashira mu muriro ukotse gacika umunota uzobaje gutura gazina n'ubwenge bwo kuganza bwose mfe imboga izoba yabugobetse mucu ntamire tora ndagasindaheza ubu nawe urabona hajarara urabona ko aho umugabo arara hagengene ku musego uzoraba agahenge ko gusaha umusaya w'iburyo abaruca usira umutwe kugira ngo ubwenge naryama buza buyongere rimwe atsika ikiyengeyenge tora abavyeyi rimwe kabiri gatatu makwiye abavyeyi ntibakeneye gusubira kubabona abavyeyi Virginia ndakwemera Dani ivyo twavuganye ndavyibuka nico wembogo nkamura akakari wewe genda utamuzanira inyishu ndazuka tazoyimara amaza izoba yanyambika iteka imboga bandanye ko bagora igihugu cose nta kibazo manje agashimwa narakakubwiye agashimwe nikagira nyene kabisa genda urayategura sawa inazobabwira abandi ingo nico ashobora kuzitunganya amaboko sawa mbere ndakubaza ngira ngo njye natahura neza ivyingo n'imiryango ariko shaka kumbwira ikintu kimwe ibanga ry'urugo niriye ibanga ry'urugo nukubana n'umufasoni wawe neza mukaba muvyumva kimwe iyo muvuze kubana neza n'umuntu bamushatse kuvuga iki umva n'umuntu kubana mwumvika kira kintu cyose mugakora mutuje ubwo rero ivuga vyose umumenga agenda abikora neza ariko nyoboye kumenya ikintu kimwe ni iki nakorera umugore wanje haro bivana no kongera mubanye mu nzu Jesse mamenya uko mubanye mu nzu wawe umva je ni ubizi Dani urugo rwanje uraruzi imyaka ndarumazemo ntabanga ndaguhisha ariko no munsi cyo ndabona impinduka cyane ku mufasoni wanje kujanye n'ikire urabona iyi telefone amagwiyo irimo ibintu biteye ubwoba cyane
Nivyaye. Nafashe ama message yandikiranira n'undi mugabo. Ariko ikintera ubwoba. Ivyo yagiye aramwishura byose yagiye arabifuta. Ariko ivyiwe bigumamo. Ibi vyabaye kuvejo. Ubwo rero naragerageje ndataha muhira ndasubira ndamuvugisha ariko haranse kumbwira uwo ari we. Yarananye. Rero ndaraba kumukoza kamaboko yanje. Nta numengano wambaye umugabo w'imbwa nta mugabo w'ijunja n'ijamba kubita umugore. Abagabo ntibakigwana. Niyo mpamvu naguhamagaye kugira ngo basumbwire inama. Muhori iki uyu mugore ndamugenze gute ko ataka kintu na kimwe ntamuha mu rugi wanje. Umviza rero ndakubwira. Ikintu cyo nagufasha. Reka kwanza tugire amatohoza. Tumenye uwo muhungu ninde. Sawa? Tubikore buke buke. Njya kuvuga no kumukubita oyabireke. Ariko nubwo no mumenya. Ese vyo mfashike. Ya, tumaze kumumenya aho tumenye icyo dukora. Dani, yego tumenye icyo dukora kubera iki? Umuntu amaze kumenya uyo muhungu ninde ariko arakora ivyo. Tuca tumenye icyo tumukorera. Uratanga twihembera twebwe kenshi. Nuko twiri kwima y'abantu basohokana n'abakunzi bacu. Tukibagira neza yuko abakunzi bacu atari abana batoye po guhendesha imbombo. Kuko nimba umukobwa yarinze afata umwanya akaja kunca inyuma. Nigute ntojya kugwana n'uwundi muhungu mugenzanje kandi wabikoza ruga mugore wanje turarana. Oya, sikuvuga ngo tuko turamwere kunyuma. Ni kumenya gusoma nagomba gukora ico cyaha kuri madani wawe. Sawa? Tumubuze. Nta nabi twamukore. Kora tumaze kumumenya na miteni. Ndashobora kugabanuka. Cyo nagusaba gusa nuko kuya amahoro. Nakaraba kobwa n'abana b'abandi. Sawa? Ni uyo amahoro. Reka Tebaza nimero yo muhungu urayifise. Ya. Irashara. Ndibaza ntanzi. Washobora kumpa email yiwe. Amajenzo guhinisha. Okay. Belinda. Beri. Sabe mama. Wow. Sabe. Bebe kubana bamagana bari he? Niko ndagura imeza mama. Kandi wakazi kakuna niyo mukobwa wewe. Watesha. Mbiza ndakubarere. Tora kagati. Tora. Beri bimufyina. Ndushiremo ucaye. Kugira ukawera aza kuza. Teje utogoko. Kuranyumva? Beri bimufyina ushiremo neza. Ine mama, ntangaruka mbi ariko akakuye umuntu mpaye. Ngura umukobwa bashi ingaruka. Wowe nufitiye igihawe umugabo wanje. Kundusha wewe. Kandi akazi gasa nk'akakunaniye wa mukobwa wewe. Siga wubahuka cyane. Jewe ibintu imitugu mumereza nshire mu cyayi ca databuja nshire mu ndya. Je nukuri umutima ugumunjya. Urazi beri wewe wimenyereye. Bera akazi kakunaniye ndabibona. Siga ndakubwira uvyiga wowe ufyiga umugabo wanje kundusha wewe. Uramukunda kundusha wewe? Ndawushiramo. Yarongoye canke yarongoje. Kamenya kavyara gasuzuguro kweli. Ubona umuntu yakuretswe ashabibaza ukashitira amenyera abancana. Mbabarire. Genda uko jina kubwiye nyarutse. Kandi so kwamagara. Jengira umwana. Kwishura sinani babige ivyo biri mu byabandi bantu. Na kraki wanje akarimbo kanje ikajana musanishe. Kuwesha. Papa wanje uyu. Nararirimba abantu bose bakaza bakashengera kwishura akavuga ati uyu musani nuwaye. Uyu musani katandiri muzino. Jewe oyo bona akuze nawe umupapa cyamara ndavyibagira mugabo handi hoje ni umupapa kuze kandi umustari hajya bajya bacanco wa misi bajya wumva bajya hajyanye na imiziki yabo narayimwe avuga kandi bazi kwandika. Wewe nubizi. None oya reka tuvugishe ukuri sivyo mwimiziki murimba kwishuri ni Yihe atari babone ngo Petera kiri muto ubwo ntibutwika mwishuri ugiye kuri mana abantu taboguha ntawo mugiye iyo ukeneye uzorimba ni iyo wapanda uzoririmba
sinafise narenje inyigisho Huya, rero nzana kwanje. Akumwimerere kiwanje najya ntandi uzogasanga. Cyuvuga ati papa wanje bwa bundi aratwika mugo bashaka bazo wanzambwire kwanza kiwa numve ko nokakura makayinde. Iyo rero iyo ndirimbo binjana iyo oya ntiyo twikana amanota boko. Ari ikintu ngomba ndakwerekerera kugira ngo uronka akantu gashobora no kukomveka umwigisha avuga ati uyu mwana arankoze ko ampa amanota bisaba kuririmba akantu gakora ku mutima umviriza ahantu rege ntwikira mbo musani muri bana turi ku isi abantu bashobora kugira ikibazo bakaja gusaba ubufasha hanyuma waya nk'ubufasha ntagire ntaze gushima rero mwana ako je mwana ndakwigisha ukundana n'ikintu gihari rero nibakuri neza uze wigire utarindire gushima akarimbo ariko ngomba ndagutemwa rero neza birenganire nturindire amashimwe urakumva kwanza ko urakumva mama nota yanje mama nota nkamwo urakumva Kori neza wirenganire nturindire amashimwe Kori neza wirenganire nturindire amashimwe ndakumve Kori neza wirenganire nturindire amashimwe Kori neza wirenganire nturindire amashimwe ubundi niyo ndirimbo nizo guhereza amanota ako ni wagafata neza ko izo zombye ati papa bamaye 10 this uzocuza nje nakukwitamo amafursa na menshi ku mabumu yume ati papa wanyereza akantu nta muvyeyi nkawe baba duka subira kana kwibuka Kori neza wirenganire nturindire none unako watevye washize mu byo nakubwiye isuka yakwiye washyizemo nyinshi neza wirenganire nturindire amashimwe aha tukarimbe kose rero kori neza wirenganire nturindire amashimwe Kori neza aha Kori neza wirenganire we nturindire amashimwe sawa rero uhejeje ako uzoshobora umutama kandi kiwawe wakayasanzwe kubera ko baba iminota 3 mengo ucumusha mwaka nyere wabirivye katoye gusa uzoshobora ibintu abanyeshuri bazoshobora bati ararezuwe ariko reka maze nje kuruhuka sibyo ukumwisubiramo hano umena simeze neza ariko maze kubwira navyuka numva mu mitsi umenga simeze neza akati kare karamfata mugabo ntacyo mwana siko sawa gasubire mu ko nyene ndaza kubaza navyo siko hewe uri ngaha
none bagomba nje ndagutomboye ndagusanze ngaha hewe hari ikibazo basi ko muhire uva sayine gato urana sayine gatonya ni saa ntaravyuka muturisanga saa moya ijoro bisaba yamupfumira tubesha kandi ikindi naco avuga amajambo ataroranye umva asa nk'umuntu yasaze kwisanzwe je ndibaza kurya mupfumu rya mutiyado hatariho ibintu kubera n'amakenga wibuke neza twamuhaye umuto kumucikisha kidebika twamuhaye umuto gusara ibyo byose genda byibuka muga ntibibagire ko wasabye umuti mushasha nabo bamuhaye umuti mushasha none wagomba none ikibazo ufise niki umuti mushasha umuhindura ukamugira umusazi none nuzi ko wasabye umuti mushasha ntari kibazo umuti mushasha none umuti mushasha twaravuye ko tumugira umusazi je nakubwiye yuko turondera umuti tumuha twamugira ikigugu twavuganye byo gusara aha rero ubajya wifasha hasi ndimo aho washitse n'umusazi imbere no asha no byina bikarenga tuba dusigaye mu mahoro none asaza akagenda arayerera hariya twe biraturara urumva niyo mipango yawe yatanze oya nyamba uzi kumukeneye je utanshaka bivuge tumureke oya nyine riganda gushaka ama nibagiye ntibagiye untegereze ukabona byutse guguta asara mbwira amapema telefone umushoferi shaka akubwire Dani ikibazo kizova inyuma y'isara ya muhire sindimo urababwira abandonde uze wifashe urababwira abandonde sikuvuga ndamushigikiye ariko uze wifashe oya nyene ndi ku ruhande rwawe gusa uri ku ruhande rwanje tekana rero cyangwa umbwire ko kimukunda ndabimenye je ntamukunda je ndi ku ruhande rwawe nashimye byo kwica wibuka ibintu twavuganye rero uca wemera ikizoba inyuma y'isara yiwe sindimo nyambo ri wanje gumi wanje kuko imigeri ibiri ntitereka urabyumva neza ndabyumva ufise ubwoba bwiki uzo gukurikira ambwira kurikire jewe ndazi kata problem ihari aho nakumvise cyane tekana rero ahubwo genda ko kaguguta gasara ucuza kumbwira akabumbiza utubanda tuvuga mu telefone reka ngenda bikawera reka ibyo mwana yarasaze kandi ngandi kwidirisha giye gasaresha abo gasaze no bantombo urugo rwose nibereye ku matara nora nibera mu ishamba Tambaye uniforme ni kweli. No musi turakora ikibazo cha siporo no kuririmba. Okay. None papa ari hanze na kwishuri. Papa aragwaye. Kwa iki? Nturayimenye. Tuzakugana tukamujana kwa muganga sivyo? Kandi yari yanyemerera no musi ko tuzakomera kuri piscine mvuye kwishuri. Ntugire ikibazo. Aragutwara neza neza sivyo? None nda ntora kwishuri. Reka ngende ugomba gutwara kwishuri. Ngugu Ndugumba Ndugu Sabye maruja Wahana Leo mwamba zimkodi oya Nini gisura bukimese bazi Unateye isoni bure Muzo kumese muzo wambe waramutse ngaye sabuni Umvirize gende ndisho ikoti muzo twamwana bishoro gukora kwa Umvirize Ngo tugende Kandi yacerewe Ngo tugende Sivyo Tuaza kuvugana natashe bizu genda rero Ndugu mutware neza nandindire kwanza mazunda gihindura Nyaruka aracerewe Ifuko 50 isima ushashirako n'amabuyo Shaka shaka tuzetaje ndavyo mazitatu ariko rero imifuko 50 menga yokwira
Oya shi bazindire baratubate kwanza inzu yacu. Nange nobikize pia. Ani ishati ngabikize. Ndabishaka. Zinga ndazize ngaha. Bazi mukwenda zinga mama twanze tubwire. Singizi. Amagara wamubaza azabikurenga hano. Umviriza manzi mpande. Oya ishire. Je ndasi nikaye yani. Nizayani shaka ko biko mutumba kino. Nange natabishati rabi no hose. Kuzogutabura wewe ubona nawe yaho munyamuji. Bakana kanyamuji kuzogutabura. No ni mitos, urabona? Angibwire basayina bihere. Manzi zaenda kupatia. Oya ndaza nije nandika. Nje nandika ko uzonga apfuye ngo nje nandika. Kandi bibakuru. Ko 50 isima. Tashiramwo. Tuzashamwe na wiwe. Abakozi bagusanga hasi uri bose wabo tugarucane ngaho wanyugumba tarara mahuka kamu unamusi chako chwa na mama somuza bom ndio mashaka nimefunda mtangisima Urumva mtangisima twakitaje ngaha woba na kuhembanga Shire tumuhembanga 50. 50 wewe shire mbizi woshaka nenda kwakire gaseke wewe uri wanyu kama mabawo gaseke wewe yigute ndugumba nawe 30. Oh, ya ve she. Uraziye? Hayi mama nashire kaje zitatu. Shaka imifuko y'isima. Nabuyo n'isumeno nyinshi urumva? Wakishaka shamufashira hapo mugore wa cyamananisha. Imifuko 50 y'isima namba. None kigimbe yabakotse. Kigimbe yabakotse. None sindo bakaze none she. Sawa turaza kugira turero. Turaza kugira turero biri ndugo genda shamusa kotse. Arera ndaze yakarumwagizo. Ndugo swami. Ndugo mama ni namuzana kwa etaje. Muzana tuzomuzana kwazi. Turamuzana. Tuzomuzana. Turindire bako bakirekeseke bwe nuko muhira amaze kuba umusazi Dani yaciye abona yuko ubutigu bugeze ko yigarurira itunga ryiwe mu kumwomora burundu yifatikanije na munyana baruhuse basize muhire mu gahinga ka Nyaganande aho atanumwe yaramuzi Eberi Hiki wewe yao mpaka wano ndakubwire ibiki. urazi rero Beri mbega ibintu byo mu rugo nawe uri kurabibona iyi situation bosi avuga ibintu bitari mwiyo karangura atatsitso ataningobotozo
Ntiyatari jewe hariho vuga na ziba jewe numiwe yabona najobewe ugira umbwire rero navyuzi ndabibona nkuko ubibona ushaka ndakubwira kandi rero wewe na mabuja burya bunama muzamuragenda muragira hariya niwaze ngo ntiba tubabona hajya mba ndababona asha kandi ukazusanga bifisemo uruhara ndababwira ntuzaze ukuboko jewe namufisemo uruhara ndabikubwiye warazi ko twabonanye dukuze ukazana ukuboko umunsi umwe nzokumena je none rubwo hajya anyi boss duhamagara nibaze ko ngira membwe kandi nukwezi kutarahera nuzi ko boss hari gahora bishiramwo gusa rero weje asha ndakwikeka ajya manama gusa ico no kubwira inkoko mu guhona zicudika nk'ibisiga ajya manama mwama mugira byose turiko turabibona burya n'icyo kiravamo ndiko ndakibona zawita kubikuraba bitakurabura hasi ibyo uri kuravuga refisi igihamya wewe ubona kubwira wa muhungu ndabonwa yarashe mu jisho kandi ndabirunguruke yabwe mu myugariro rero ibitakurabura be hasi kandi nta nubwo mvuga ati bitakureba kuko nta nibyuzi urabyumva zo twubahana rero umwe wese araba akazi kamuzanye ngaha uri kurantuza kumburazi n'imigani genda hariya ibiriko biraba ko boss nanje biriko birambabaza mu mutima avyumva gusa ico no kubwira ndavuga simvura ikizoba urabaga wifasha genda hariya nagiye genda urabana n'ibikura bitakurabura hasi ingene gisa ariko wera kugomba kunkwegera kweri niwo mara basije hamwe n'ibisuguti biheze basi nimba basi gufungura nakubwiye ati nta kintu nshaka ntabonye papa wanje papa none uraza kumubona natasi nakubwiye ko ari ibintu yagiyemo hari ibintu yagiyemo ko mu gatondo bambwiye ko agwaye nawe yoronka mitende niyoja mu bindi bintu atanzanye aho yari yanyemereye okay basi azogutwara ibyo mugamanza ufungure kwanjye ndakubwiye kangahe kugira unaho ndakubwiye kangahe fungura mari yiji ata nawe papa wanje nakubwiye wera manze wumve basi nyumviriza mwana manze uheziji n'ibisuguti hama papa wawe araza kuza navumayo arataha reka kungora genda ukora akandi kazi kakujejwe je nakubwiye sinshaka ikintu ewe mwana fungura ndagusavye fungura bene ndakwisavye nje na telefone papa wanje ni telefone yewe ni pasi hamukacumbwira nze kugira ivyo wanje nyimba ibi bintu bisumba papa wanje none wera wabubika inzara nakubwiye ati ivyo mu nda yanje ntibikuraba genda ukora akazi kakujejwe wera nuwicwa n'inzara nije nza kugwa mu mporero uri kuranga gufungura nagusabye basi umariji umva basura ndakura ndishaka papa wanjye nabi ndishaka kumva wari kumwiji hama ibindi bibazo uraza kubibaza mama wawe je ibyo bintu ntabyo nzi we nakubwiye ko nje nta kintu nshaka ewe mukama bose ni babi sawa mwana sawa ewe mukama ndabisige ngaha basi niwumva inzara uraza kubifungura ndakora ibi bintu imbere nakubwiye nshaka papa wanjye nta bintu nshaka imbere yanjye wera bewe Jennifer maze bisubigira wewe ubu ntukinwa ntukijya ntukigira iki ushaka papa wawe je sindi mama wasi mpari wamburanye iki ivyo kwigana ibihe mama ora kinyuma nawe Jennifer urambaza wewe manzi ngishimye ko ndakubaza ko kumaze imstaki kora nshaka papa wanje nari nakubajije nyishura uratinya imana je sindi mama wawe sindi mama wawe jewe ese nakubwiye kuri mama nakubajije uratinya imana nta kibazo wumva ndatinya imana nyine mbe urazi ko kurusha ari icyaha
ndabizi Upanje ari he? twagiye mu by'akazi arataha niyaza uzomubona Aho nubeshe. ndakubeshe no kubesheriye Mama. Papa nje nta telefone ku kazi akorera bambwiye ntibatirengero ryiwe. Iyo yari kuba ari muri misiyo y'akazi bose we yari kuba azahari. urumva buriyo zapereje uzamaze kumenya pawe wowe uramenya ko uri umwana wa mwana wawe ndakubwira ntaragira aho unganza nta myaka ufise aho wondengera Mama. Ubu ndabona abona n'uhagaze. sa Namaze kumenya ikuri kose kwa papa. Aho mbesha namaze kubimenya rero. Papa banje yagwaye ingwara itazwi kandi bamutwaye mu kibanza kitazwi. Amateko ya mbere y'ubwubatsi kirazengaziririzwa ko mu Burundi bwanje muzosubira kubaka inzu ya etaje. Etaje zitatu. Ayandi mange abagabo mwese muzamura harika abagore banyu ndabafashe imifuka 5 y'isima muzana ngaho. Bino birababaje mu gihugu cy'uwanje hakama hari ubuzi bwa nyarucari njejwe iki uzamuyambe ku muzi umuntu yakekura abona ibi ni bitureye mutanga izi nyamasha muzamara zitangiwe turire. aya majambo usigaye akora kandi wa mwana wari ukinyubaha wewe usigaye wumva ibyo usigaye wumva ubwirwa ibintu hanze je ntakubwiye je mama wawe nakwivyariye ukumva ibindi bintu by'abandi hantu hanze. Mama. Cyo nakubwira gusa. Kukubaha koko nakubaha. Ariko mu bintu vya papa turatamba amahasi. Wewe mbwiye n'ibintu Ibyo nyene wumvira. Inyama ziragonja abuze mfanga ndakakarosha urabona umukunzi nka jewe uzakumva ndagira igiture nkagiheza nzakimara igiture mwese nzakimara Ikibazo cy'igitabo diregiteri n'imicanga kandi jewe ndi perezida tureba agitore cyane navuge ukuri mabuja je nta kintu na kimwe nzi kuko jewe ujye mwese nashaka kumubwira ikintu na kimwe. oya yamubwiza ndababwira just kandi just ndabyara no mukandira mwebwe
je mwana wanje naramwirereye naramuvyaye ndamuzi nyarameze kujya umwana wanje ntayazi kumangana makujya ni nyene wenda shaka kuvuga ukabandanya wumva ni profeje yanjye gira neza dore ndagiye kugira nuko kumara mabuja je nakina kimwe no mubwira nakina kimwe nigeze ndamubwira umvize ndabwire mebe ndabona nuvugisha ukuri yakushira mu ndabetse ndabona mwebwe akazi kabananiye urukuramba kazama je sinne kwa nabo nta byinshi nkeneye kumenya ninde yagiye kubwira umwana wanje mubi n'uyu ninde nuvugisha ukuri ninde umvize ndabwisinaje ndantu muri sentare turi muri gasambura manzi nkeneye mwumvikane mwe muri babiri muraziranye ninde yagiye kubwira umwana wanje mugatinyuka mukaja kumubwira je ngatatu ndamubwira Mundishobora nabuda mwebwe. Mbiza abashindabwira. Ndabona akazi kabananiye. Kuri mawe. Genda mutore utwanyu twose. Utuntu twose mwamutse mufise ngaho. Mugende mutekere musove mabuji. Ugisha ukuri nibatwirukane ubwo. Mabuji je nabonye umwana atajya atagira ikije. Ndamubwiza ukuri. Karaga. Wa mshenzi. Waje kusambuza wewe. Kivwa yatande kigira. Nakubwiye hanzoki ziba. Warende ubu ndakubwira. Izya ndio umuntu uteye byashpeye. Ndakubarire neje bundi kuzigira ku mwana wanje. Waje tandero. Wazangana kari cyangwa wazangana mujana. Nishira songa ndabaza. Wazama nakazi cyangwa wazama n'amajambo ngaha. Icyakuza binakizi. Icyakuza binakizi. Ega ndapanze ndakubwira. Ega ndakubwira wo ku mwana wanje. Sunjo subiri. Ntusubi icyakuza ngaho ndakizi. Urukurambiriza. Urukurambira neza. Wakuru gutuye amatwi wakuranyuma. N'ubundi munsi ujya nwangereye igise wewe. Amushenzi. Kama nawe. Urumva? Uyubara. Wicunge cyane gose utumva zibisimingira ndababona Biko mama urabizi ko abanye wewe ngi urabizi wewe twarasezeranye urabizi sawa wabonye ubwo wiwayi bwawe Bakurana amakofi ndiye ngaha hanye we. umvize ndakubarira umunsi nzobura akazi uzondangira ndagukora wakigugu Bakomba. Kwera akazi mushenzi umwe Abujana kandi yambabaza ariko nakundi Papa yagukoreye iki kibi ushaka umukorera akabi nka Soka bagufite umugambi atari mwiza ukayara ngaha barakwica